murakoze mwebwe mwese mwashimye kubandanya mukurikirana ibiganiro by'umumenyesha kure yanyu BTV. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ya 11 Munyonyo umwaka wa 2021 mu mwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye nkuko vyama iminsi yose kuri ano mango tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Hamwe abikorera utwabo bo koroherezwa mu kazi kabo ngo nta nkeka igihugu cotera imbere, ivyo bivugwa n'ishiramwe Parseme twabiteguye muri ano makuru. Ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu gihugu ngo bwarashikiriye n'abakorera mu kiyaga Tanganyika, kuko abarovyi barobera mu kiyaga ca Tanganyika kubera iryo bura ry'igitoro nabonye n'akazi kabo muri no minsi ngo ntikagenda neza. Hari abakobwa muri no minsi ngo biraharawe mu gutunganya imanza zabo, zaba iz'ubugeni canke ubukwe, mu kubikora ngo bisunga imico abarundi batari bamenyereye. Navyo nyene twabiteguriye aya n'ayandi mu kanyisase tubabwira idonido ryayo. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaramusa nungana bikaze muri ano makuru mu Kirundi twabateguriye kuri BTV. Nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara y'ano makuru ngo hamwe abikorera utwabo butunganirizwa neza, ntibabanzwe gusabwa ibiturire kugira ngo bakore ivyo biyemeje mu gushinga amashira hamwe n'ibindi. Bivyo tuma ubutunzi bwiyongera mu gihugu, guhana ivyo tuma igihugu gitera imbere cyane mu bijanye n'ubutunzi. Ivyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha makuru muri no gitondo. Uyo nawe akaba arongoye ishirahamwe yishinze gukangurira abarundi no guhindura ingendo Parseme. Ni inkuru tubaza Arlette Mugisha. Igihugu kitagira bikorera ivyabo ntigitera imbere. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme abicishije mu mugambi bise Jijuka duhinduke duhindura Burundi, ati igihugu cacu nticari gikwiye kuja mu bihugu bikenye kubera abarundi baburabuza abakwiye kuzana iterambere biciye muri ibi na biriya. Atubwira abarundi leta nta gihugu gitera imbere igisata c'abikorera utwabo kidashigikiwe. Ibi nitanga akazi, ni amakori leta, amataxe, nishira iduhare produit ibyo dukoresha, impuzu twambara, imiduga niki murabe. Naho ubundi igihugu gikenye turaraba ivyegeranyo classement vyose vyerekana Burundi ko ari igihugu ca mbere muri environnement des affaires ca nyuma. Usanga turi nyuma mu bantu borohereza imitahe. Urabigira uravye imitahe yinjira usanga turi nyuma. Ni igihugu ca mbere cakira imitahe yinjira mu gihugu, investissement direct étranger. None uzotera imbere gute? Ugasanga ni nk'amakoperative, hari amakoperative umengo yakundwa kaza yandigira abantu bose bari bafatwe ico kimwe. Ivy'amadovize ngene imeze amato ibijanye na politique fiscale, uravye ngene amakuru hamwe atoza, usanga abantu bato bagatozwa amakuru bataradana bataragira gutuka. Nta secteur pirusha guteza imbere abantu badafatwa ico kimwe. Ivyo byose kugira bitorerwe inyishu hakwiye gushirwaho amashiga 3 atunganiriza bose. Hariho iyi administration y'abatwara, hariho igipolisi, hariho ubutungane justice. Ayo mashiga 3 ati kubisagashi kugira umuntu ari karakuru twiwe ahari hose yumve ko ashigikiwe, batari ko baramwaka ibinabiri ibyo by'ibiturire cyane kumugora. Naho turiko tubaje asaba leta kujijuka gahindura ibintu kugira itunganirize bose n'Uburundi bushobore kuva mu kibanza burimwo buje mu bihugu biteye imbere kanatsinda nta kabuza. Arakoze cyane mugenzi wacu Mirix Mugisha Murantunga si Arlette. Indwi yahariwe ukwitunganiriza imigambi yatanguye uno munsi mu Burundi, ikaba yahuje abajeje kaminuza y'u Burundi n'abadage bo mu ishirahamwe DSIK hamwe n'abari mu runani rw'amashirahamwe yo kuziganugurana bita ama microfinance. Iyo nama kukaba kwari gukangurira ubwo gwaruka guhuza no kubahuza n'abasanzwe bashigikira imigambi y'iterambere. Jessica Karene Ingabire niwe dukesha iyo nkuru. Kuva ku 8 gushoka 12 Munyonyo
uko umwaka utashe mu bihugu bishika 170 harahimbazwi mpuzamakungu yahariwe kwitunganiza imigambi uyu mwaka hano mu Burundi wahimbaje ko no 11 Munyonyo 2021 ku civugo kwitunganiza imigambi bishemeye. Professeur Saidi Kibeya mukuru w'ibyo bidejwe imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi yamenyesheje ko kaminuza y'u Burundi icifuzo cayo ari uko abitunganiza imigambi n'abashakashatsi babo boba inkingi y'iterambere. Ihe Inayange umuyobozi wa DSIK mu Burundi mu ijambo ry'ibimenyesheje intumbero y'iyo nama n'itunganywa ryayo. Twatumiye cyane aba jeune entrepreneur hamwe n'ama microfinance kuko tuzi yuko mu bintu bigora cyane aba jeune entrepreneur gutera imbere canke gukora neza imigambi yabo babura uburyo bw'amafaranga. Ubwo buryo bw'amafaranga rero buva hehe? Buva mu ma microfinance. Biroroha cyane kuronka ingurane ku bajene. Abenshi muri bo rero kubera batamenya ko ayo ma microfinance barindiriye abiteze, twashimye kubahuza kugira ngo babonane baganire hanyuma babajene bumve baterega microfinance bwabo ndizoduha ingurane kugira ngo dukore imigambi yacu yo kwiteza imbere. Kaminuza y'u Burundi ikorera hamwe na DSIK iserukirwe muri iyo nama n'umuyobozi wayo Dr Ingenieur Sanctus Niragira yamenyesheje ko ifise intumbero umugambi wo gushigikira cyane ico gisata. L'université en collaboration avec les partenaires pour Kaminuza y'u Burundi yifadikanije na DSK na RIM iriyemeje mu guterera bikomeye mu guteza imbere igisata cy'ubutunzi, imibano n'iterambere ry'abenegihugu bagizwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza, abigisha n'imiryango yabo. Ihimbazwa ry'iyo ndwi mpuzamakungu yahariwe kwitunganiza imigambi ikaba yateguwe na Kaminuza y'u Burundi ishirahamwe ry'Abadagi DSIK hamwe n'urunani rw'amashirahamwe kuziganya RIM. Jessica Karene Ingabire arakoze. Igitoro kimaze iminsi kitariko kiraboneka neza mu gihugu, ivyo rero ntibitera ingorane abiyunguruza canke abafise imiduga gusa korera mu kiyaga ca Tanganyika arashikiriwe kuko abarovyi barobera mu kiyaga ca Tanganyika na cane cyane ku mweha wa Olympique muri commune Kanyosha aho bita neza mu Ruziba nabo nyene ngo baroba nabi na nabi kubera ikena ry'ico gitoro. Mugabo rero bakababazwa n'ingene igipolisi kibafata iyo kibafatanye amabido bavuye kuriramwo igitoro kandi ngo bafise uruhusha. Ni inkuru ya Desire Sindihewe. Abo barovyi bakorera ku mweha wa Olympique uri muri zone ya Kanyosha commune Muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko nabo nyene ubukene bw'igitoro bumaze imisi bwibonekeza bwabakoze ko haraheze imisi ivyo bituma ngo bakora nabi. Ngubi intambamye dufise niyi urabona ibipe byose biri ngaha ntibiriko birakora kumvo y'iki y'igitoro bitariko birakora ko nagahombo kuri nyene igipe nagahombo ku murovyi ni ku gihugu ni ku miryango y'abantu babikoresha. Abo barovyi bavuga ko vyunyurwa n'abapolisi babafata bakabatwara igitoro baba bafise mu mabido bavuye ku kirondera mu mastation. Utwaye ibido barayikwaka bakayitwara irimo n'igitoro bakagitwara umva ntafite uza gusamba ntafite uza kwisigura umva dufatwa nko mengo ntiturabarundi kandi dufise bwene gihugu dufise uburenganzira duhabwa n'igihugu bwo kugura igitoro ku mabido mugabo uhuyemo polisi aca kikwaka. Basaba ko igipolisi co bareka kuko bafise uruhusha rw'umushikiranganje begukira rwemerera kurondera ico gitoro ku mastation bakoresheje izo bido. Federation yasavye ubushikiranganje ishiramwe ry'abarovyi ko twogura igitoro ku mabido mugani badukundiye baratwanyiye. Nico nsaba umuvyeyi wacu ariwe leta y'u Burundi nibarabe bagarukira abarovyi ko igisata c'uburovyi ni igisata kigeramiwe cyane ku gitoro kiragamiwe cyane ko ukubitwa ugiye gusuma ukoresha amahera yawe ukora ibintu vyemewe n'amategeko ugakubitwa kuko abarovyi two duhohoterwa cyane. Ubukene bw'igitoro cyabi cyo mu bwoko bwa essence canke mazutu hakaba amezi arenga kuri 2 buvugwa hano mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no mu gihugu cyose. Desire Sindihebura arakenuye.
urumuri rw'amahoro buca rutangura ruzunguruka igihugu cyose. Ako rero mukazobara akaryo keza k'abarundi gushobora kubona ivyiza by'u Burundi, bahamagarirwa rero gukwirikira ubwo rumuri rw'amahoro kugira ngo kaba akaryo kuri bo kubona ivyiza Uburundi bufise mu ntara zabwo zitandukanye. Ibyo bigashikirizwa na General de Brigade Ntirampeba Agricole arongoye itunganywa ry'urumuri rw'amahoro. Tumukurikira. Bishasha urumuri rw'amahoro inshuro 15 mwaka 2021 ruzaniye abarundi twisunze cyambere na mbere ihangiro usanga mu civugo twese hamwe turwanya ubukene Uburundi butera imbere. Bishasha birimo nuko cyambere na mbere murabona ingene twara tubitegura hazoba harimo ubufatanye n'ubundi bushikiranganje cyane cyane ubw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nganda sida n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Bishasha rero birimo turakeneye kumenya kibanza igihugu cyacu gifise na cyane cyane mu minsi heze aho twigenjeje neza mu kurwanya iki kiza mubona kigezeho no munsi cha coronavirus. Hanyuma twifadikanije n'ubwo bundi bushikiranganje tuzogendera ahanini amakoperative. Murazi ko ari umugambi leta nkozi yashize imbere kugira ngo uranguke kandi haboneke umwimbo mwinshi. Tuzoboneraho akanya rero ko kwishikira ku bibanza bimwe bimwe kugira ngo dutere intege abariko bararangura iyo migambi y'amakoperative. Abigeme bahamagarirwa kuza bararondera kwibako, bakarondera utuntu twabo bakiri bato, gutyo ngo niyo hagira ko bubaka bazobe bafise utuntu twabo. Ivyo ngo bigatuma abakobwa bataja kurondera abagabo bifise kubwoba yuko ataco bafise. Ibyo bishikirizwa n'umuvyeyi Alice Manisha. Ni mu gihe muri no minsi yibonekeza ingeso y'abakobwa iyo bimirije imanza zo kubaka izabo, usanga bariko bategura ibintu abarundi batari bamenyereye kugira ngo bashobore guterera ivyo bazojana. Ni nkuru tubaza dukurikire umuvyeyi Alice Manisha. Twebwe nk'abigeme twategura mariage twekipa inzu mugabo muzobamwo kwishira mu tuntu twose dukenewe, hanyuma nawe agategura binini intebe ibitanda. Urumva rero byasaba uburyo bwinshi, byasaba ko byitegurira hakiri kare. Hari ibintu birinegura ku bakobwa bubu. Umukobwa akagira mariage, imbere kugira mariage akarukariza umuhungu afise imodokari afise situation. Je nkeneye kubabaza ikintu kimwe, iyo situation afise ntushaka kuyigira kubera kurindira ko umuhungu bazana situation, wewe niko utoyigira mwize hamwe kubera ko udashaka kugira objectif kuvuga ngo ngiriza kugira mariage ugategura mariage à l'avance. Hamikinira il faut pas faire la course au mariage. Mariage si juru, heza amashuri yawe uyige neza kandi uyanonosore, hanyuma uko wiga urondera ubuzima. Reka kwiga urekera, tangura kuziganya duke duke ku buryo uzoshikira gatahe gashaka kugira ka business kazogutunga. Hanyuma tegura mariage hakiri kare, dès que utanguye kuronka uburyo mu mafuko wawe personnel. Reka kurya amafaranga ngo muyamare mwa bakobwa hamwe, reka kugwiza maquillage na parfum ni sakoshi n'impuzu kurusha uko gwiza ibyo ukora tegura ubuzima bwawe. Tangura ugure, nimba ukunda mu nzu hari micro-ondes, bika amafaranga kujya ushikana micro-ondes uyibikaho. Genda uriye kipa progressivement, urabe ko mu myaka nk'ine umugabo atazoshika sanga ufite situation nawe utobuhemwa amahera menshi. Jya ubiki konsoma ibiri normal lo minimum possible. Hariho gira competition, hariho utuzimbutse, ifate ruto hanyuma ugenda uraziganya. Yoha un temps de briller. Hamurehe kurondera abagabo bafise amafaranga na urayafise, yarondere. Umugabo si Imana, umugabo n'umuntu nkawe, yari umujene nkawe, yiga amashuri nkawe, arondera ubuzima nkawe, asuragaringa nawe suragaringa, arondera ubuzima hama muteranize hamwe, akurondere ntumurondere. Ivyo birateza isoni abakobwa, biratudegrada kandi biratubabaza, birababaje, biratera isoni, birabakura ko akanovera. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakwirikirana amakuru mu Kirundi kuri BTV mwakoze. Shimire kandi bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugira ngo ndayabashikirize. Ntibagiye gushimira mwevuye ku mutima abari mu buhinga bw'ivyuma. Amakuru yarahagarikiwe na Kaze Mwami Peniera. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije. Ndabifurize kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu, naho ubutaha murakoze.